ba Gasore mu ndondere ba Mutima mu ndondere na bakigingiwe mu ndondere tugomba duhiganwe n'abantu bo muri East Africa turafise abantu bo muri East Africa amazi imisi bantelefona tugomba duhiganwe kandi vraiment bankiri mu ndamere kuvugira mu ndamere wagumukinira comédie urumva mama akintwite tubwira ikintu cyatumye wiyumvira kuba umukomedie kubera ko utabaye muririmbyi nk'abandi ndakubaza kubera iki papa wawe canke mama wawe biyumviriye kuja kurima bata ndabaramukije abakozi ba Bishop TV kuri micro muri kumwe na Vanessa hama nkaba nabazaniye umutumire nawe si wundi reka abaramutse yongere abidondora Mbe wavuze ngo yitwa gute? Vanessa. Iyo televiziyo yanyu yitwa gute? Bishop TV. Bishop TV. Okay. Abakunzi bantuze Bishop TV. Bishop. Okay. Abakunzi ba Bishop nitwa Apotre Muda, sivyo? Nitwa Apotre Muda nkuko mubizi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kandi atwenga neza vraiment. Atwenga neza kandi ankundiye Bishop. Manager Shashu. Ndamukeneye fasta nzofuma ndamukwa micro nka zibiri canke zitatu. Apotre Muda. Okay, ngusanzwe ngo rero nguri umukomedien bo. Ndiriza shirako wa mbere. Je ndashize ko wa mbere. Wa mbere kwisi yose. Ucisanga nabihevye no kubona. Okay. Ama wo tubwira ikintu cyatumye wiyumvira kuba umukomedie kubera ko utabaye muririmbyi nk'abandi. Ndakubaza kubera iki papa wawe canke mama wawe biyumviriye kuja kurima batiyumvire nabo kuja kugira so nimba ari umurimyi canke nimba ari intuze kubera yahisemo kuja kurima atahisemo kuja kuririmba yahisemo kuja kurima kubera abonye ari byo bimworoheye arico kintu ca mbere kimworoheye sawa ikintu rero cyatumye n'abakunzi ba Bishop TV mu bimenye ikintu cyatumye je mpitamo comédie je nabonye ngaha mu Burundi nta mukomedie n'umwe ahari ibintu bagira je biranantangaza urumva dushaka yuko nje waje ugira correction si correction kandi atayi ahiga nta comédie zihana nta comédie zihana nje kuyitanguza nje gutanguza rero nje gutanguza comédie mu byumve aha mu Burundi nta comédie ihari urumva hahiye mu misi ibintu bagira rega sinzi n'ivyari byo ahubwo mu misi ni kubafuta urumva tugomba duhiganwe n'abantu bo muri East Africa turafise abantu bo muri East Africa amazi imisi bantelefona tugomba duhiganwe kandi vraiment ndabizi abakunzi banje barabizi abakunzi ba Muda murabizi yuko ngaha mu Burundi ata comédie ihari aho mubita ngo nimba ari bande ntabahari ubu rero nje kurundi gwego kuindi nguvu duhiganwe n'abantu muri East Africa muri Africa yose. Okay, watangiye ko umukomedie cyane kuva nkiri mu ndamere urumva bankiri mu ndamere kuvugira mu ndamere wagumukinira comédie urumva mama akintwite mu marayika aramubonekeye ntuzeye Gabriel Gabriel amaze kumubonekera aramubwira ati burya rero wowe Mary tewe wibaretsa gahungu kazuza kitwa uzokitwe Muda Apotre urumva kandi aho gahungu kazoza gafite impano ikomeye cyane niko kazoza gutanguza comédie ngaha mu Burundi kuko urazi yuko hazigiye kirekira ata comédie zihari ntaki ibyo bagira sinzi ibyo ari byo mugabo vraiment kuva mu marayika amubwiye nkuko Mary niwe yaza kunyibaruka maze kunyibaruka cyasanga ndafite utuntu urumva abantu benshi ntibari bazi n'ibyo ari byo kuko je ababikira abapatiri benshi n'ubu no munsi duhuye baravuga bati respect no munsi rero vraiment abantu benshi ndashima Imana baramaze kumenya kandi ubu ibintu ni good newe mama wazibonye izi wanje ego vraiment imeze neza cyane bana kuvuga ngo ego vraiment we yemere neza yuko ndumukomeza mbere ngaho anjuru wa mbere kwisi yose bajya bandi ntibabaho abo twarabisizemo kuwa abo baza biyemera ngo je abo ni kubakasa bo ni yahe nyungu umaze kubona mu bintu bya comédie kugira abantu bariko baratwumviriza babone yuko kuba umukomedie bifise akamaro mu bisanzwe kuvuga ngo inyungu maze gukuramo ni nyinshi cyane mumaze gukuramo ni nyinshi cyane nk'ubu muri comédie ndamaze comédie ramaze kumpa abagore batatu uje ndafise abagore batatu gaundi trois femmes Bishop urugwego ndugwego rusumba izindi comédie ramaze kumpa abagore batatu kandi uriteze kuronka n'uwa kane n'uwa gatanu bose ko byose ndabikesha comédie ubwo ngene nakora comédie ikaryoha niko urumva niko nguma je urumva ndakundwa mu bisanzwe kandi uje sidamwangi navuga ati karibu kubera iki
kumenyekana nico kintu ca mbere mu buzima. tubwira ingorane muhura nazo iyo muri ko murakora ibyo bintu by'ubukomedi. Bo ingorane duhura nazo nta ngorane duhura nazo gusa usibye yuko kenshi hari igihe twifuza ati dukeneye nka location ugasanga turayibuze cyo ugasanga turagiye par exemple tugiye nko gukora ugasanga turarondeye nk'imodoka ugasanga tugira mu ibeni hari igihe dushika nkano ku musozi kazama ugasanga nyene cyane turagize isanganya faster mugabo je muri rusangi nta bibazo nta ngorane nyinshi duhura nazo. Mbo ni yahe manuro wohereza abantu bafise impano nk'iyo yawe mugabo ntibayikoreshe bakayigumiza ngaho bayicariza? Mu bisanzwe murazi yuko abongereza nibo bayamaze mu guca umugani mu kirundi bati ni hatari. Abo n'abongereza babivuze. Rero abantu bafise impano nk'iyanje muze mu ndondere. Ba Gasore mu ndondere. Ba Mutima mu ndondere na bakigingi mu ndondere jewe ndabereke ukuntu bakora comédie. Pana kuza muraza ibintu byose muvundurukanye muzosanga muri ko mukina ibintu bitabaho usangiye ko ubu turi muri leta mvyezo usangiye ko batwara mugasho. Ndabasavye mu ndondere ndabemereye kado yuko nzobakorera umuti ndabigishe fresh ukuntu bakora comédie uko dukeneye guhiganwa n'abantu bo muri East Africa. Pana kuza muraza muvyutse hajya muca mushoka mugira ibintu nibibaho muturondere twebwe abantu twahumetswe n'Imana. Nahubwiye ko je nagendewe n'umumarayika abwira je nkore comédie. Marayika Gabriel niwe agendeye mere bandondere rero ndabigishe comédie cyarico. Urakoze cyane hama mbwirira abakunzi ba Bishop TV bakajama. Mbo abakunzi ba Bishop TV surtout ku bantu mukunda ibikorwa bya Bishop TV no babwira yuko vraiment respect cyane cyane n'umukreateur wayo Shashu Pro numuntu ngo yamari romantique sinzi yuko ako nabyonze kabisa. Yani byo mubandanye mubakurikira vraiment abantu bakora neza kandi kweri ndabashimiye cyane twebwe nka Apotre Muda abantu twahumetswe n'Imana vraiment respect sana. Turabashimiye ku kanya mwaduhereje kuri micro mwari kumwe na Vanessa kuri kamera mwari kumwe na Vinicius Bishop TV.